ejo rero aho bukera abantu nibarara umutima uri munda kuko Imana yarahejeje kwitorera. Nico gikorwa tugiyemwo twame tuzirikana ico ijambo ry'Imana ritubwira. Ndakunda kwibutsa mu gitabo c'ihunguka mu bakatolika kuvayo mu baporoti niko citwa 18 ku murongo wa 21 aho bavuga ingene utora indongozi. Haranditswe ngo nawe uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, abagabo bakunda ukuri, banka inyungu zitandukanye. Mu gutora indongozi imisi yose twame tushira ku mutima uyu murongo wa Bibiliya, twumve ko dutegerezwa kurondera abakunda Imana, batwarira mu Mana, bakunda ukuri, badahengamika intahe, badakunda inyungu zabo. Mu gitabo c'amategeko arico gusubira mu vyagezwe 17 kuva ku murongo wa 14 gushika kwa 20 naho nyene baratubwira inyifato y'indongozi. Bati uzokwimika yoba ameze gute? Ategerezwa kuba umwami Imana yitoreye, kuko abo babami ni benshi, muri abo rero Imana iraheza ikihitiramwo. Ategerezwa kuva mu bazinanyi bafitaniye akaranga. Ndazi neza yuko ejo abagomya banga ntibazotora umudasigana wo muri iyi prona ngo bari waje kubarongora. Utegereza gutora uwo muri kumwe, kandi uwo utora ategerezwa kuba azi akarangamutima kanyu kabagenga. Uwo utogwa n'ijambo ry'Imana biranditse ntazarondere kugwiza amafarasi. Ubuzi ko azotogwa amenye yuko adaheba kurongora barongo yaja kurondera amatungo yiwe, ngo ntazagira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe. Yemwe ico kintu muracumva? Ntazagira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe. Muribuka Salomo yo yabonye yari intungane. Abagumya banga twama tubabwira, ubuzi yuko arondera abagore benshi amenye yuko azobasha kuzimiza umutima wiwe, kandi azozimiza n'abarongoye. Ngo ntazagira umukimba w'ifeza n'inzahabu. Ivyo ufise vyose bari ivy'abene gihugu, kuko wishinze wirundarundirako ntivyoroha na gatoyi. Kandi bakavuga yuko ategerezwa gukunda amategeko, wenyene ayiyimurire aguma yasoma iminsi yose. Umutima wiwe ntiwigere wishira hejuru ya bene wabo, azagume akurikiza amategeko ntaci iburyo canke ibubafu. Ivyo tubisanga gusubira mu vyagezwe 17 kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 20. None rero bavukanyi, nagira ndabasabe ntihagire uno munsi urarahata Imana, ntihagire urarahata Imana. Umuntu wese arafise ivy'Imana yamugeneye, kandi niyo abizoguhejo yaramaze kuvyandika. Hariho undi azoronka hirya yejo. Ahubwo iyo mugenza warose nibirushirize kugutera ingoga, kuko ucumenya ko nawe uzoronka, kuko ubonye ko bishoboka kuronka. Rero nagira nsabe mwese abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD, murare muradusengera kugira ngo ejo haze habe agatwengo mu gihugu. Abagiye mu ikoraniro kaminuza baze baveyo batwenga, nabo basanga mu mihana basange bariko baratwenga. Kandi tubisaba Imana idukomeze cyane cyane mu mutima wo gukundana no gukunda igihugu.